Content creator wese adategura ararambirwa n'ingoga. Content creator bose mutarakora subscribe kuri Naso Star TV nizere ko mwese mutaramenye ibyo murimo. So reka tugende bukebuke. Umuntu atazi adategura content creator adategura kamenya ati bino bintu ndiko ndakora kandi programme nzokora ukunuku isomene nzokoramwo ama content anganuku canke uku kwezi nzokora uku. Sivyo sigiye cyose umuntu avyuka ari muri mood yo gukora. Hari guvyuka uvumenga office ama stress cyangwa office ama occupation menshi, donc office utuntu twishi two gukora. So rero il faut ko wowe warateguye content zawe, ico twita content plan, kugira ngo YouTube yawe canke page Facebook yawe ihagarare neza. Sivyo rero cyo gituma hari dubaho ikintu bita content plan. Content plan rero muri content plan ukora ibintu bitatu. Ni gutegura sije zindwi. Ukamenya ati muri nondwi nzokora izi content. Sivyo? Nzokora content zitatu, zitanu, imwe, zitandatu, zingahe bivana n'imisi wama uploadingamwo ama video canke ama content yawe. Okay? Ico ni cambere. Icya kabiri ni gihe cyo uploading. Ilifo ko abantu bamenya uploadinga ryari isaha zingahe. Sivyo bakamenya umunsi bazoza kuraba ama content wabateguriye. Sivyo rero ilifo ko ugira igihe cyo uploadinga abantu bakamenya. Icya gatatu ni ubwoko bw'ama video. Nukwiye kuza urakora ama content yari yose ugirane uzunguruka ibyari byose muri football, muri politike, mu biki specialize mu kintu kimwe kubyo umuntu amenya ati okay uyu muntu akunda kuvuga kuri ibi. So reka tugende kuraba turazi nimukeneye ibintu bijanye na YouTube. Abantu bakeneye ibintu bya YouTube bazi ko baza kuraba kuri wewe kuko barazi gukunda kubivuga. Abantu bakunda ibintu bya football bavuga tugende hariya kuri naka kuko turazi akunda kuvuga ibintu bya football. Sivyo kubazi ubwoko bwa video ukunda gukora ubwoko bwa content. So rero ni gutegura muri content plan ni ibintu bitatu. Ni gutegura sije zindwi, gutegura igihe cyo uploadinga, 3 ni ubwoko bw'ama video. Muri make rero tegura video nka 10 mu masaha 30. Sivyo masaha 30 uhereje gutegura nka video nka 10 canke 9 canke 8 canke zirenga kugira ngo umenye ati okay ubu ndafise muri box. Sivyo muri box yanje ndafise yo video zishika 10. Reko mfise 10 ndabona nzokwa uploadinga imejyare ubundi umunsi uko ndahagaze neza ucuca kwikora ibindi bikorwa byawe usiga uruganda rwawe rupanze fresh. Sivyo rero content plan ku content creator wari wese akwiye kuyigira uko ni nziza cyane igufasha kutarambirwa. Sivyo rero mu content creator wari wese ategura abayirinze ama stress. Rero mu content creator wari wese tegura ama content n'igihe cyo uploadinga n'ubwoko bw'ama video kugira ngo wirinde ama stress yo kumenya ngo mbega uyu munsi ngo posting iki cyangwa ngo yisomene ngo nzo posting iki. So ama tracking nka ntanzo yakora cyari kuri Naso Star TV. Ico tugusaba no gukora subscribe, commentaire, like na share mwa kuri Naso Light On.